yego cyane banyita Liliane Icishatse nkaba ndumuremesha kiyago ahakundava ndumuremesha kiyago ahakundava yego waje hano mu nyigisho izi nyigisho zerekeye ukuntu dushobora gufasha abakenyezi bahohotewe canke bagize ibibazo mu ngo. Haheze iminsi birimo kurikirana zino nyigisho hari cyo mwakuyemo? Yego twakoye ikintu kinini cyane ko gushika ubu twamaze kubona ukuntu dushobora kuba twofasha umukenyezi mugenzi wacu yahohotewe. Ni nkagute bon nko dufate nk'umukenyezi yagize ikibazo agakubitwa twebwe turashobora kumwegera tukamwereka aho ashobora kwitwara. Mwasanze ari hehe aho ashobora kwitwara mwo bigenza gute mwo tangura gute mukaheza gute? Yego ubwa mbere turashobora kumanza we yaje aratwitura muri ba bantu batogwa zamboneza bamaze kuza kutwitura ko turagerageza kubumviriza mu nyuma tugahanura aho tugeza twebwe tumaze kubona ko bidakunda tukamurungika muri sentare. Ego kuvejo barabibije amategeko y'umuryango benga muri amategeko naye wafashe naye ubona zo gufasha amategeko agenga ingo n'imiryango. Turavye mu mategeko agenga ingo n'imiryango hariho itegeko batweretse rifasha umukenyezi kugira agaciro. Yego iryo ryarankoze ko cyane nzorishira mu ngiro kuko umukenyezi mugenzanje sinzokwemera ko ahohoterwa ndabibona nanje nzomufasha kugira ngo ako gaciro kiwe kashobore gukomera. Irishira hamwe n'ukuri twarabyishimiye kuba irishira hamwe ryaragerageje ryaratubaye hafi kuko mu bintu byinshi twavugana nabo twabasaba barabidukoreye gusumba ayandi nko mu mashirahamwe turi kumwe hari nk'ishamwe turimo ryo muri dushire hamwe hari ibyo twavugana dushobora badukora ariko ntibabidukorera ariko iri twaragerageje kubasaba ibyo tubona bikenewe kandi barabidukoreye barabidufashijemo. Icyo tworisaba ndumva ko tworisaba ko ryo tuba hafi kandi bagakomeza kuduha inyigisho zirengeye izi twaronse bikunde tudoshobore kuronka uko dushaka gufasha bajya abandi dufise abaturi inyuma. Yego yego me harimo n'abashinga naye turimo kuko nitwo byishoboza twenyene turabakenyezi gusa birasaba ko n'abagabo babimenya kugira badufashe kugira abagabo bandi bagenzi babo. Nagiye hamwe gute cyane muri iyo session nkabo bimaze gushikira bagakorerwa imabi biraborohera kwitwara ko byoroshe cyane kuza gufasha umuntu mwebwe washikiye byo borohera gute? Nko mu baturi kumwe muri association ntawo birashikira. Yego urumva rero abariko nk'abo bimaze kuba bakaza kutwitura turagerageza kubafasha.